Kuva Moise arakaza bataziranyeganyega arungiswe kurongora igipolisi muri komine Kabarore mu ntara ya Kayanza kuva mu kwezi kwa mbere uyu mwaka. Inkuru ziva muri iyo komine ya Kabarore zivuga ko inyuma y'indwi zibiri gusa ahashitse yatanguye gufata abakenyezi ku nguvu. Aragirizwa ibyaha byo gufata abakenyezi ku nguvu agize kwezi kwa mbere hamwe abonye umukenyezi akamwifuza yacamutumako kubera yari yamaze kuvuga ko ari umwicanyi yacamukorera mbi uwo mukenyezi ntiyanabivuga ko yavuga ati yocamwica arafise inzu abamwo mu Kanya ivyo vyose niho yabikorera uwo hageze kubikorera abana b'abanyeshuri. Mu kwezi kwa gatandatu guheze Moise arakaza bataziranyeganyega yarishe umunyagihugu yitwa Yosefu Habiyaremye izuba riva. Mu ndwi zitatu ziheze ku itegeko rya nyeganyega umupolisi yitwa Mwarabu yarishe arashe abantu babiri aribo Craven Nshimirimana na Anosiate Dusengimana abagiriza ko bashatse kujabuka bakaja mu gihugu kibanyi c'u Rwanda. Bamwe mu banyagihugu ngo barakubitwa bugaraniwe mu kazu ka sugumwe baboshe, mbere ngo hari n'abamaze guhunga kugutinya ko bagirirwa nabi na cane cane ababa mu gasagara ka Bukanya. Akabakubita baboshe muhira mw'itoilette, umuntu yawushize mw'itoilette akabakwitisha urya mugongo w'umupanga. Hariho n'abantu bamaze guhunga kubera bahigiye yuko azobica kiyumvira ko nko kwaka ruswa canke amera ku nguvu yagutuma ko ugacuhunga kugira ntakugire nabi. Amakuru ava muri komine Kabarore avuga ko anyaga abanyagihugu utwabo akoresheje igihagararo afise. Akarorero n'umudandaza yitwa Emile yamunyaza amahera 500 ku nguvu ku mutumba Muciro muri komine Muruta. Moise arakaza bataziranyeganyega aragirizwa n'urudandaza rwa magendu aho mu ntara ya Kayanza. Fraude z'ubwoko bwose arazikora. Akarorero gakeya notanga inzoga bita Skol ziva mu Rwanda arama moto ajeje kuzidugana mu gitondo buri munsi, zimwe ziturutse Ikabarore izindi ziturutse Impamirundi zigaca zidugana ibarabara rya RNE riva ku Kanyaru rija ku Rubaho, mbere ku Rubaho niho izo nzoga baca bazakirira. Aho Ikabarore komiseri arakaza niyubaha abategetsi, mbere ngo hari n'igihe abifatira mu gahanga. Nyeganyega kandi ntiyubaha inzego z'igihugu, aho yabwiye Musanteri yuko azomumena umutwe. Abanyagihugu bo muri komine Kabarore basaba ko komiseri arakaza yorungikwa gukorera ahandi canke agashikirizwa ubutungane. Aho yagiye arakorera hose nyeganyega yamye atoteza abanyagihugu, ariko aho yohanywe yaguma hindurirwa ahakorera. Aha twovuga amabi yakoreye mu makomini ya Matana, Mugamba, Kabezi hamwe na Mabanda. Nkuko muhejeje kuvyumviriza rero uyu mugabo komiseri Moise arakaza batazi nyeganyega ubugome bwiwe so bwa none. Murumviriza aho yaciye mu makomine agiye atandukanye. Saho ivyo bahejeje kutubwira ni vyabereye ngaho mu buraruko bw'igihugu nyine, aho yarajejwe canke atwaye igipolisi muri ayo makomine. Ivyo yaramaze ko iminsi ariko arakora, iminsi ariko aragira ngaha mu ntara ya Ruyigi n'akamaramaza. Nibara ku Mutemere ibara ryaraguye, nubwo benshi bagiye batinya kumuvuga bivanye nuko komiseri Moise arakaza yiyita igihangange gikomakomeye cane, akaba avuga ko ari yigerera ku mukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye kari we amutuma ivyo vyose. Amakuru yacu mwene nkaya kugira ngo azaragushikira wafyonda suivre niba ukoresha ururimi rw'igifaransa canke follow niba ukoresha ururimi rw'icongereza. Hari naho ushobora gusanga wafyonda subscribe canke sabone bivanye n'ururimi ukoresha, kugira ngo amakuru mwene nkaya tubandanya kugutohoreza aze agushikako mu bambere. Uyu mugabo rero komiseri Moise nyeganyega
arakaza uyu ni icago ni ikibi cari cinyegeje mu banyagihugu. Abanyagihugu naho bumvirije ko yoba yafatiwe muri mu Kigwena ngaho nyine muri komine Nshasha yo mu Rumonge, aho rero biriko biravugwa ko yoba yafashwe yahagaritswe akaba yoba yafatanwe igitoro c'amagendu. Bamwe baravuga ko komiseri Moise arakaza bataziranyeganyega naho yoba yafashwe ataza kumarayo kabiri mu munyororo canke mw'ibohero. Naho yagirizwa ko yafatanwe igitoro baraza kumurekura ntabazwe ivyaha amabi yagiye arakora yitwaje ko ari umupolisi atwaye abandi. Mwarumvirije nyine ukungene yaciye atanga itegeko ku mupolisi witwa Mwarabu akarasa abanyagihugu izuba riva ku murango habona, ariko ivyo vyose ntiyigeze arabibazwa ngo abazwe imvo yategetse Mwarabu kurasa barya banyagihugu baciye bitaba Imana nyine ako kanya. Ni ingorane zikomakomeye cane ngaha mu gihugu cacu Burundi, kuko hari benshi bigira ibihangange kandi koko bikaboneka ko mu kwigira ibihangange bahagarikiwe n'abategetsi bakomakomeye cane bo hejuru. Ngo urangira iki? Vuga ndabwira naka araca kwereka arakujana mu mpimba, we ntushobora kuvuga shahajya ntiwokopfora ntiwovuga kuko ndafise uwuntuma, ndafise abakomeye tuzinanye bashobora kukujana mu mpimba canke weho bakakunyuruza ukicwa ugapfa ukabura. Ivyo nivyo abategetsi bamwe bamwe bitwaza ngaha mu gihugu c'u Burundi bagahohotera bakonona bagahonyanga agateka ka zina muntu ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Bikaboneka ko rero ari ingorane zikomakomeye cane mu ntwaro ya CNDD FDD. Imbonerakure zarahawe ububasha bukomakomeye, zarahawe amategeko, nizo zikora vyose, nizo zica zigakiza, nk'uko amakuru abandanya kugenda ashika ngaha mu gihugu c'u Burundi abandanya kugenda vyemeza, hoba mu ntara zose mu makomine yose agize kino gihugu cacu c'u Burundi. Ivyo vyose biragenda vyibonekeza, si Moise arakaza wenyene kuko hari n'ahandi hari abapolisi usanga ku busho bwa komisariya ugasanga barahohoteye abenegihugu, abanyagihugu barahoneye aho kugira ngo batunganirize abenegihugu, ahubwo bakabandanya aribo bahonyanga amategeko, bahonyanga agateka ka zina muntu ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Nanone haravugwa indyane zikomakomeye cane mu gihugu cacu c'u Burundi mu bategetsi batandukanye ngaha mu gihugu. Imigambwe itavuga kumwe n'ubutegetsi igiye itandukanye ikabandanya yiyamiriza ivyo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kanone yari yagiye mu ntara ya Butanyerera gushikiriza no kwerekana uburamatari mushasha w'iyo ntara ya Butanyerera, aho vyabereye nyine mu ntara ya Ngozi. Yaciye kandi avuga ko naho ngo abanyagihugu bo muri iyo ntara ya Butanyerera bemeye kuzorima no guhinga igiterwa c'ivoka no kuzogishora mu mahanga mu makungu, ngo haraye hatowe n'amabuye y'agaciro canke ubutare ku mitumba ya Shinge na Rugero nk'uko biriko biragenda bivugwa. Yasavye abanyagihugu ko bategerezwa kuzoshora no kwimba ubwo butare bwaraye butowe ngaho muri iyo ntara yo mu buraruko, intara ya Butanyerera. Kugira ngo amakuru tubandanya tubatohoreza aze agushikako, wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa ugafyonda sabone. Ntiwibagire gukora follow mu congereza canke suivre mu gifaransa.
na partage kugira ngo n'abandi batandukanye baze bararonka amakuru mwene nkaya tubandanya tubatohoreza ngaha mu gihugu c'u Burundi. Amakuru aba yaragiye aranyegezwa n'abategetsi, ayo turayabatohoreza tukayabashikiriza ku buryo bwihuse. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane, muri abo kubahwa. Amakuru yacu nakagaruka, nagahwane, ndabikebanuye, naho ubutaha. Turabakunda cane.